nganya igitsindo kimwe kuri kimwe gice ca mbere gihera ari ubusa ku busa bigaragara ko ekipe yitwa FC Barcelona yagowe cyane n'uburyo bwo gukina bw'iriya ekipe yitwa Newcastle United asiragoringa gushika ubwo umugabo yitwa Havertz asinze igitsindo ca mbere cabonetse muri iriya match kivuye mu mupira wa Jananye ku ruhande rw'iburyo bakata central kigira hasi umupira usanga aho umugabo yitwa Havertz ahagaze udepoza muri file ariko yamara mu minota ya nyuma kipe yitwa Newcastle bakora amabara bakorera ikosa umugabo yitwa Dani Olmo Lamine Yamal ayiterekamo neza sans contraire ama ekipe anganya igitsindo kimwe kuri kimwe ariko bona Papa Arba bamwe n'abandi bati nta kintu na kimwe ekipe yitwa FC Barcelona igeze ikina muri iriya match. Ni match yabaye saa yine ibere gihe ubona ko izindi match ziragurumana iyi foto itubikire aze no kwigarukana uraza kwigarukana mbabarire uraza kwigarukana aze kwigarukana mu nyuma ni match ubona ko je nagenda ntaninga nkabona handi bitsindo birajamwe nkaho umenga nta nabazamu bari ariko nkabona hano ntabwo byashobotse Newcastle FC Barcelona match ya tough mukanya gaheze niho mbonye inyuma ya match yavuze Lamine Yamal avuga ngo wifashe umupira ngo barakuza ko nkaho umenga hari umuntu wivye ati urafata umupira abantu batatu bakakuziguriza ni uko nyene mu Bwongereza bakina ari nayo mpamvu bayeshi baja mu madeba bakavuga ngo skizi equipe zo muri Espagne zigiye nko mu Bwongereza zo bizakangara kibaza abantu babaza kandi kigoye gutorera inyishu hari gezo bishobora canke ntizibishobore kuko burya iyo ugiye kuba ahantu usanze hagoye nyene uriga kuba uko hagoye nyene ariko ni match mu byukuri je no vuga ngo ntigeze yorohera equipe ya FC Barcelona Newcastle ubona ko yakinye yadomine match nivyo umuntu ashaka kumbwira ngo Barcelona ko tubona en terme ya possession ari iri hejuru ariko kugira ubone ngo equipe yadomine match na sinibaza kutora ba possession raba kipe yagize oruje standard kuri imwe bivuga ngo bakuvugirira wari wagiye kwataka Patrick ekipe yagize corner 9 kuri zine ndavuga ekipe ya Newcastle ekipe yagize shoot zose hamwe 16 ako zitandatu tuziburira irengero canke ziba bloqué zitandatu ziba no cadre zine ziba cadre contre tire kadiri zari kadiri zonyene za zibiri zonyene zari kadiri umuzamu wa Barcelona sinzi nimba tabaye na man of the match muraza kundabira yaci aba kano gasore ka Banes katsinze igisindo ca Newcastle Banes ni wasaba yagize tackle equipe ya FC Barcelona yagize tackle 29 kuri tackle 15 bivuga ngo nivyo iyo ekipe iri muri position Patrick uraza kumfasha kubera wowe wakinye kundusha football ekipe iri muri position yo gutera tackle nyinshi nuko iyo bariko barakina iri kiriya ataka wewe bariko barakina ariko barataka kandi kenshi nasanze kugira ngo utere tackle nyinshi nuko birasabwa cagihe umugwi uburi kuhura nawo uburi kukoresha inguvu nyinshi mu kwataka cyangwa uburi kugenda unyaruka niho keshi yakunze gucakanirwa amatacre menshi ahandi uzura bezi ya match usanga ta pressure nini irimo atabintu byo kwiruka birimo nta amatacre menshi uzobonamo ariko ahandi umu adversaire afashe baro yirukanka akagerageza kwirukanka na mabaro ko yacisha hagati mu kibuga kwirukanza ayacisha ku mpande kenshi gashoboka amatacre aba menshi ya matakra wa menshi ni match yabaye bona bizera William Osula atangura umwana muto cyane kabisa bari bategereje ko kubera kunyaruka kwiwe baza baramucomekera imipira babasore ba Irangana ba Avebands mediane ya equipe ya Newcastle yamize umuntu yitwa Pedri tumuburira irengero ku buryo umumenyereza je biri no mu byo ndenda mukundira wabonye match yakunaniye arakure kugenda abonye match yakunaniye arakureka aragukurayo bien akagukura muri match
akaraba uwundi muntu yinjiza kuko byari bitangaje gukuramo Pedri ukinjiza umunimero 10 yiyongera kuri Fermin kuko yinjije Daniel Olmo nibyo hari imisi twabona bipima bikaba ariko urabona yuko même si yarose ikarata y'umuhondo hakiri kare ibaze ko Sandro Tonali yarose ikarata y'umuhondo ku munota 34 ariko match arayimara neza bariko barakina na equipe y'abakinyi bakubagana hagati mu kibuga FC Barcelona energy z'umukinyi wo hagati mu kibuga yitwa Joe Wellington wo mu Brazil impeccable ku mugoroba impeccable Jacob Lamine yongeye kuruturuka Gabriel Guimaraes ntabwo bari bamufise Guimaraes yakunda gukoreshwa cyane hano hagati mu kibuga bigice bituma na Joel Tonali mediane y'ino equipe yari Sandro Tonali yakina nk'umuholeyere Bruno Guimaraes akaja muri recuperation wena Joe Wellington Jacob Lamine akinjiramwe agombora hano Vosof ariko muri kino gihe ubona ko Jacob Lamine yinjiyemo ariko nawe nyene twibuka nivo yarafise akiri muri equipe ya ntuza ya Aston Villa yarameze neza ariko haca haza umukinyi bakina ibintu bimwe ariko we mu kubikina kabimurusha Rogers biba ngombwa ko muri projet za equipe ya Aston Villa bamusakirifya ne equipe yitwaye neza hagati mu kibuga pe ubona ko ari equipe nziza hanyuma waraba Elanga na Harvey Barnes para na Joao Cancelo na Ronald Araujo bro hari ahantu ubona bavuga ati Elanga iyi equipe namba hari cyo bifana na Barcelona namba bariko barakina kugira ngo ntibayitsinde ntibayibabaze namba ari academy yawe sino hari ahantu ubona hariho okaziyo zirenga imwe bagomba kuba bakoze difference kubw'amahigwe bro umuntu yagize scouting y'uyu muzamu kwa FC Barcelona Yohani Garcia man skuna sohoka ukuntu akwiye credit ukuntu asohoka ukabona ariko arasomaje hariho n'ukuntu asomaje akabona umupira yuzananye franchement parla ni jeno vuga ngo ni equipe ya FC Barcelona yagowe ku mugoroba ariko kubw'amahirwe ku munota wa nyuma mu defenseur yitwa Malik Thiaw ku bwenge bukomeye bw'umukinyi yaravuye kuri bench uyu mwana Daniel Carvajal Olmo akora ikosa nemeye byari penalty umuvandimwe akoze jedi call hanyuma aragenda akubita umurundi azingoteye umupira ariko asanga yakubise ukugura umupira wagiye kera nta nubwo biriwe nta na comment iriwe iriya yari penalty no hari ababona bavuze ngo bayihetse ariko iriya yari penalty so je ku ruhande rwanje rero bwana Patrick na Ado mbona ari match Barcelona bitagenze neza ku ruhande rwayo je novuga ko yari match deja bagiye guhura ku munsi wejo equipe ya FC Barcelona nibaza ko ni nayo match ya mbere aya makipe anganije turiko turaba match ni hariho wambwiye ati eske waheruka kuraba equipe FC Barcelona banganya ubusa ku bundi imbere yuko kijya gitsindo kiboneka equipe FC Barcelona inganya ubusa ku bundi ariko equipe ya Newcastle yaje gusa nkaho novuga ngiza kuba isa nibakangura kuko je novuga ko guhera ku minota ya mbere gushika match irangire equipe ya Newcastle yari yametirije cyane equipe ya FC Barcelona yarizi ko match baheruka guhura bahuye novuga ngo Lamine Yamal atahari bari bazi ko Pedri yaramaze igihe bariko barakinisha muri equipe ya FC Barcelona yaramaze igihe agwaye ariko akaza kubagaruka n'ubundi yari yamaze kumenyera muri equipe ni naco kintu nabonye bakoreye ku cyane cyane hagati mu kibuga equipe bayimize hagati mu kibuga wa mu Pedri twari dusanzwe tuzi tumenyereye nivyo novuga ko yakinye neza me hageze igihe ubona ko bakinyi ba equipe ya Newcastle hagati mu kibuga bamumize ari nayo mpamvu Hansi Flick yafashe ingingo yo kumusobanura ibintu nibaza ko bibagake kubona ngo Pedri avuye muri match yasose mu gihe ataba yababaye bivanye novuga ngo n'uruhara amaze kubagaragaza muri equipe ya FC Barcelona ariko kandi impande za equipe ya Newcastle cyane cyane Anthony uyu Elanga nimwe makinyi avuga ko bagoye impande cyane za equipe ya FC Barcelona nimwe makinyi baduze cyane gushika yaho tubona ko
abakinyi bamwe bamwe bo ku mpande haba nimero 3 na nimero 2 umenga ntibariko barakora neza ku ruhande rwa equipe FC Barcelona. Novuga ko rero iri joro abantu bashaka kuvuga ati nubundi equipe ya Barcelona kubijanye na Champions League bisa nkaho bigicumbagira canke kubona ngo equipe hahandi hari hage kuko ku munsi w'ejo izindi match nkuko Papa Ruba yavuze twe match nyinshi zari zamaze kuboneka mu bisindo birenga bitatu. Meme na match ya Atletico twabona umenga ntibiza kuba babonekamo muri 26 yari yamaze kuboneka mu 5 minota 26 bitanu byari bimaze kuboneka. Iyi niyo match yonyine bisa nkaho yari yabuze mu ibitsindo. Rero ku munsi w'ejo equipe Jembo na yametirijwe cyane na equipe ya Newcastle yababonye ko point fort yabo bafise ni hagati mu kibuga n'impande cyane cyane za Lamine Yamal na Rafinha nizo zikunda gukora cyane cyane zigorana cyane bamumize pe. Ariko ku munsi w'ejo ona ko umumenyereza wa equipe ya Newcastle bisa nkaho ariho yari yafashe cyane binamufasha wanashaka kuronka iryo nota rimwe navyo nyene bisa nkaho Barcelona vyasa ko vyabuze ko kuronka penalty ku munota 90 na vyasa nkaho equipe ya Newcastle yabonye amanota 3 ahubwo je novuga ko ku match Newcastle yakinye ku munsi w'ejo bamerita gutsinda kurusha kunganya ku munsi w'ejo. Si kenshi tubona equipe yitwa FC Barcelona yarushijwe ubwo yo bayanganije meme nubwo yatsinzwe ubona ari equipe umupira wabo ufise ariko ku mugoroba w'ejo muvuze neza muti Pedri yararimo ariko yakinaga kina ivyiwe haraho yagera bikanka warabaziriya mpande za Barcelona ukabona ko movement ariko zirakunda. Ni Newcastle yasumbije iki Patrick equipe ya Barcelona mu buryo bwo kuyinaniza gushika kuri ruya rugero. Jewe nuvuga ikintu kimwe ubwa mbere na mbere ubwiza bwa runo rukino ntibwabaye n'ubwiza bw'igihe kirekire twaravye urukino je kubganje nevariwe negative mama bijanye no kuraba urukino rwiza urukino ruryoshe muri rusange kuko nivyo yari Barcelona bafise je yabo bakina umupira mwiza equipe ya mbere muri Espagne equipe yakinye match 8 muri kuno kwezi kwa kabiri bakina na equipe ya Newcastle United yanyeretse uburuhe budasanzwe ku rukino baruka gukina na equipe ya Manchester City batsinda ibitsindo 3-1 kubw'ivyo rero vyose je kubganje ndiko ndivari wanavuga ngo Newcastle baragira ikibazo ku mikinire ya Barcelona kuko Barca baza kugerageza kubakinisha cyane bwa buruhe nyuma na nyuma buze kwigaragaza equipe yisange mu kibazo gikomeye muri rukino rwa kinywiri joro. Ariko nyuma bamaze kwinjira mu kibuga sanga ikintu conyene cyari gihari gisigaye cyo gukorera ko kuri Barcelona canke cyari kimeze nk'amahigwa dasanzwe kuri bo ari umugabo yitwa Ansiflike gusa. Je urukino narubonye mu mashusho afitani isano n'urukino naravye mu rukino rw'ibanze rwa Newcastle na Barca batsinda 2-1 equipe ya Newcastle United. Iyo shusho yari yuko Newcastle bategerezwa directement gutangura gukorera muri je yabo niko bameza bongereza. Newcastle bakina na PSG bakina na Arsenal bakina na Man City bakina nande vyanka bikunda iminota 10 ya mbere bategezwa kumanza kugerageza kukwinjiza muri style doje yabo. Iyo style doje rero bakina ne equipe ifise abakinyi byo kuri bafise inguvu nyinshi uravye kuva mu ma equipe yose yakinyemo umugabo yitwa Sandro Tonali bazura binyuma ya Mungu yavuka Landry ngo manzoze fise n'ikirego cawe Landry weriwe wavutse uyu munsi fise n'ikirego cawe n'igisabo nguramutse abantu aho duhagarara hejuru ntacu umupapa dufise yavyemeye ko kumuhagarara hejuru vyemeye nta kibazo newe wenyine ari umupapa mwabaye iki waramutse fresh sana ushitse ahantu nturamutse none sinaramukanije ngo uramukanije ngo mbuye wambaye jezi nziza asante mugira amahoro rero ndagiye ugiye Patrick ngo agomba kundega none arandegera iki nawe wambaye nziza umve nawe nyene yambaye asante sana baze isabukuru nziza uje narimejeje kubabwira ko ku mugoroba tuza gusangira icayi mani guhezagire cyane ako harinda kogera ku mugorega ntabwo afunze ngaho warabishimye urabigaye imani guhezagire inakomeza uwo mutima noneho kwigiye isabukuru nziza Jeffis genda Jeff oya Jeffis ikintu kimwe umunsi wose utenye kuri Arsenal citsinda
ikitsindwa wa munsi nyene bavuga ati ubu munsi sinagushigikiye mutsinda Uzosubira kwishyigikira se? inde akamuheruka gutsinda muri Premier League ni kandi ka Brighton sinenda gushigikiye umutima ugahakwa kumva ako umuntu yitwa Arma w'igitegura muzi inde Arma w'igitego Arma muvandimwe yitwa Arma rero ngiye numva nyandikira ati umubwire Landry ati ni Arma igitega nta mugabo ahimbaza anniversaire nk'abakobwa canke abana oya bijya bintu vyo kuvuga ngo ndamubwira ati Landry ntabwo ari umukobwa oya ariko navutse mu kwezi kwa mama wiwe navutse mu kwezi kwa mama ico mu kwezi kwa ndacebe gatatu muri ntwarane ejo yadi haswe kumbwira ngo nibitenge no vyambara inde Edi no munsi mukuru wa mama Marcelo Marcelo wi bakabona n'umusomvye bwanwa ahubwo Edi ko mbonera babishushanya n'abari bagore yega niyo umuravye niyo umuravye ave nigira mutagira ngo naje guteranya abantu ariko we murakutana ko turasubira ariko wavukira rimwe na Drogba Didier nico kintu ciza conyene Abdul ni naco gituma Abdul ashobora kungurira ko kayi ku mugoroba ibihe vyiza okay urakoze cyane hanyuma kuri Barcelona rero jewe novuga ikintu kimwe mu byo yasumbijwe na equipe ya Newcastle United canke vyatumye iyi equipe idashobora kwitwara neza muri rukino kuko jewe icambere na mbere je nziza ya Newcastle kuri Newcastle bivanye nuko twari tuyiteze kuri Newcastle dusanzwe tuzi ko ikina barakinye neza nijiyo gukoresha inguvu bishimikije canke bisunze bano bakinyi bo hagati mu kibuga Sandro Tonali tuzi mu ma equipe yagiye aracamwo ahantu henshi yagiye atandukanye kuva muri genda muzi cyane muri equipe ya AC Milan nivyo muri AC Milan cyane n'umukinyi bakinana na numero 6 wa umwe yaza kwa Barcelona kandi yaragiye kwa Barcelona w'umunya Cote d'Ivoire uriya Frank n'umukinyi jewe nahora mbona kina cyane kuri nimero 8 imbere kuri akaba umukinyi Libera kaduga imbere mu busatirizi wari muri Inter de Milan ya ugasanga n'umukinyi irekura cyane muri match ndetse ananyaruka biteye ubwoba ubwo kwisanga muri G Newcastle United ni kintu je kubwanje mbona gisanzwe bari bafise Joelinton juru rya Care yorohewe cyane bivanye nuko hagati atari ko aramupressa ariko kandi bakagirana bamwe mu bakinyi b'inyuma beza cyane kano gasore kariko gakina ku ruhande kari gafatanye n'umugabo bitwara Lamine Yamal ni Clovis agasore kakinya urukino rwiza hamwe na Dan Ban nk'umukinya ashobora kugwanya umuntu uriya ntanguye kwizera ko abongereza bashobora kumujana mu gikombe c'isi inde Lewis ya oya baramujana batana mutwaye ikintu aho yabuze umwanya hariya kubera kukure kwande kwa Chelsea abatini wigira batangura bamutiza babona araduza niva ariko Newcastle itamo kumugumana ariko kandi n'ubundi biragoye kugira ngo n'ubundi bahuri no kugeza amaka kanya muri Chelsea rego umwanya nawe yobona ariko jiki nabonye cabaye kwa Barca na equipe ya Newcastle United ubwa mbere na mbere ikintu ca mbere nuko Barca bemeye kwisanga mu mukino wa Newcastle kugeza match irangira hari ukuntu nko mu rukino rwaheruka gukinwa FC Barcelona by'ukuri bari bonge kugwa muri kano gatego ko kwisanga muri G Newcastle batangura bakinisha ibintu byo kwirukanka byo gutera pressing vy'ibiki ariko Barca barahava bitorera umuti biciye ku mugabo witwa Pedri Gonzalez aturisha equipe abafasha kwisanta Ales no gukina ya football yabo yo gukinisha amapasi kuko izo qualité de passe barazifise cyane uzura bimigwi myinshi tsinda Barcelona kenshi uza gusanga ni ama equipe bafise abakinyi banyaruka bakina passes zishika kandi bazi kwiguko defense ya Barca hagarara ubwo bakagerageza kudugana imipira bayicishije hagati mu kibuga ariko bagahereza abakinyi bo ku mpande bakayirukanza ugasanga defense tangwe gusamara muri bya bintu byo kwiga ngo ntiyo yaraririye umukinyi azageze imbere y'izamu rero Barcelona baguye mu gatego ko kugwa muri G Newcastle United bo baca bategwa na pressure baratakara muri G yabo ubwo Pedri Gonzalez yanagerageza gucenga abakinyi babiri canke batatu ariko yaraba akabura umukinyi numwe ushobora guhereza baro kugira ngo bisante canke bakine mu mupira wabo nuwo anahaye na baro wagacagerageza kurondeza indani mu basatizi kugira ngo bikure ko ya pressure bariko bategwa na equipe ya Newcastle United kwisanga rero ukinira muri J y'undi muntu yaguteguyemwo ku kibuga ciwe ari imbere y'abafana biwe vyaciye byorosha akazi ka Newcastle United ndetse binatuma iyi equipe itagaragaza uburuhe bwabo bari basanzwe bariko baragaragaza mu nkino zigiye zitandukanye za Premier League canke maigano atandukanye kuko twibukanye neza ko muri kuno kwezi kwa kabiri gusa bakinye na Manchester City inshuro 3
muri izo nkino harimo match bakinye na Manchester United, harimo Everton n'izindi match zigiye zitandukanye. Hanyuma ikigira kabiri caciye kiba nuko Barca bari bafise abakinyi barusha cyane pe, bari bafise abakinyi barushe. Iyo uri kuraraba par exemple nk'agango kitwa Marc Bernard n'umukinyi nje n'ivyo muri equipe nkuru vuba cyane, yanerekanye ama match meza kuva kishika. Iyi match yarimo pressure nyinshi ku rugero rw'uko unaravye kuva match yatangura kugeza ubwo yasoka ku minota 72 nyene kubera bino bintu by'uburuhe. Vyagaragara ko ari umukinyi atigeza tora iyi ritme equipe ya Newcastle ariko irakinira kuko CJ yaramenyereye muri Espagne, ni go rukino rwa mbere ukomeye yarakinye n'umukinyi n'ivyo yari yitezwe ko vyinshi ariko atari bwagira iyo experience nako kantu ko gukina urukino rwitwa ko rukomeye cyane. Hanyuma ubwo buruhe bwabakoze ko kuva kwa Rafina w'amazimisa nabigaragaza ko atameze neza, ukaraba agahungu kitwa akagahungu ko hagati mu kibuga ka Lamine Lopez ntikigeze gakina urukino kuko ntiyashobora kwisanzura mu gukina. Waraba defense kuntu basaba amabaro nta mukinyi wabona fisisha akajya kuja gusaba imipira kuko abakinyi barusha. Lamine Lopez nuko asanzwe nakina asaba mukinya gongana. Ni wa mukinyi gusa rose true yingena ku ati wa match aragutsinda bien. Ariko waraba mediane yaremerewe imipira iraza kumushira kiraguti. Cyo niki mukindi eske ko keshi tumubona kinira muri zone ya equipe adverse. Wibaza ko byoroshe nubwo market yawe yakoze ikosa yari yakinye neza. Waraba kiriya kigabo kiriya gishitsi wadra Dan Ban ruriya runtu ruhagarara n'aharandi ukabona n'umusumbo burebure. Bro byari bigoranye. waraba Lewandowski uretse ahantu Rafinha yamuhaye centre araserereka kubita donc ukabona ko hasi akantu gatongwa tsindi. Iyo kazi yo nyene niyo nabonye ashobora gukreya danger imbere yiza mu gihe equipe. Jewe rero ikintu cyitwa gutakara muri Gia Barcelona. Hanyuma hagakurikira uburuhe. Ikigira gatatu kikaba amazina yari yitezwe mu rukino atakinu yabafashije kuko nka Lamine Yamal niwo mukinnyi yari yitezwe mu rukino rwejo kudebloka situation me kuko ngira ngo inyuma yiwe hari Araujo atamufasha muri bya bindi kunde yaza kumufasha byo gusatira ngo amukure ko umukinnyi yaramufashe. Yamal yarinza ava muri match iminota 90 ningahe yakinye atakorose na rimwe rikunze yigeza kina bwa mbere mu mateka yiwe nk'umukinnyi mu rukino rwa UEFA Champions League. Nibwo bwa mbere Lamine Yamal amazuru kina atakorose na rimwe yigeza kina. Hanyuma Rafina yari yarushe aragwaye, Pedri Gonzalez ararushe nawe kandi nawe nyine ntameze neza cyane kuko nivo bagarutse turibukana match ya Athletic Bilbao. Hansi Flick yavuze ngo narinzi ko akina iminota 72 gusa kuko nzi faiblesse yiwe ariko arampatiriza arambwira ngo reka ngube mu kibuga. Ibi byose byabaye facteurs zigera kuri 3 ku bwanje zakoze ko equipe yitwa FC Barcelona. Ibindi bintu byabaye byatumye batsindwa ibitsindo nibiki vya Ronaldo Araujo navyo n'ikindi kintu cabakoze ko nivyo par exemple nk'ibintu vyakozwe na Araujo je nivyanashimishije canke kanatsina n'umuntu wese umupira w'amaguru nibaza ko yavyevariwa nk'ikosa iyo umukinyi agiye kugerageza kujya umwanya nivyo umuhagarikizi akavyirengagiza hanyuma wanahaguruka. Iyo uri kuragaruka sinzi ko abantu baravye kajya gafoto yari yashize muri icungu bwa mbere ka Araujo ariko aratambuka muri action ikibanza yarafashe yiteze ko Rafina za kugerageza kukimuzibirira wari kwagenda buhoro buhoro mu gihe equipe ya Newcastle United iri kwisatiriza mu gihe bituma equipe ya Newcastle profit occasion isindi gitsindo kimwe cyonyine baronse. Ahubwo gusa ikintu je nabonye yabaye Newcastle itize guprofita occasion nke yarose kugira ngo isinde Barcelona. Hande ku ruhande rwa Barca uburuhe gutakara mu mukino wabo byategezwa kubatsindisha mu rukino imbere ya Newcastle United. Ubwo no kurendera tukaraba baritwara gute muri match yo gusubiriza yakoze amakosa ariko kandi nuko atari video ngurabe par exemple nko kuva nko kuri distance umuhagarikizi ariko kugeza aha ari iriko aratambuka uko oya sinivyo gusa rero iriko aratambuka yambaye brassard ni captain agisira baye yari centre bamuhaye umupira ntibyakunda ntakosa bamukoreye ngo apfuma nigwaza asimire ko yababaye areka kwega kabuno wagira ngo ni nka bimwe bya ruguru tugiye mu gihuru
yaguye hanze acagerageza kwinjiza y'amaguru kugira ngo ntibabandanye umuvandimwe abonye ari nyuma atatangura gukwega igisusu yinjira mu kibuga bagagize ati nakubonye subira ati nakubonye subirayo hanyuma kuko hari ibintu burya ega abantu baba bakuze ukumeze abantu baba babona kuko je nemera ko iyaba umuvandimwe hari ikibazo cabaye iyo apfuma avuga ati nababaye uko kuntu tugiye muri duel none umukinyi wa Newcastle harakantu kavyutse je bafume bandamplase ariko urashaka kumara umwanya mukiri 0-0 iyo ni comportement y'umukapiteni wa Barcelona de ahan bakubise contre attaque centre bateye umukinyi akagombye kuba afashe kukweri kuri kabiri biranse ko bamumufatira hanyuma agiye gutsinda umupira ari muri box bro atsinze igitsindo ari muri nk'aba nimero 9 uriya mupeti na Harvey Barnes ariko kandi ya defense kuva ndavuga ati Barcelona ubwo ufise none nk'ivyumviro biba biva mu muntu ameze nka kujya nibi wibaza ko ari ibi defense kuvivamo Inigo Martinez nta muntu ari seriye muri defense uvuga ngo ni wagomba kuyobora iyi defense ya FC Barcelona ko Inigo hari ukuntu match yananirana ukamubona ati yagize n'iryo shaka ryo kumva ngo nikunda kina equipe FC Barcelona ukabona ko akantu ndabibonamo marate buhoro wanashaka hari n'igihe ari we yakankamira abakinya kabereka ati gira ibi muri equipe FC Barcelona ariko bitandukanye no kuri Arojo wanashaka n'ikintu novuga ko je kubyo wanje mbona kiko kirasa naho kiriko kiramuha umwanya wo gukina nibaza ko bariko barashaka kwerekana ko ivyamubaye ko ku match za kuva kuri ziriya match za Inter ukagenda uragenda harageze ziya match zose harageze n'igihe ijya match ya mbere mu nyuma caravamo aravuga ati jere kamanije Tel Aviv gusenga biriya vyose bisa nkaho equipe ikiramusubiza muri equipe babone ngo ari amakosa yose yakoze ntabwo ari we ariko nubwo ariko baramugarura urabona ko n'ubundi kugeza maka kanya muri equipe FC Barcelona defense yabo harimo Arojo kenshi no usanzwe ara umupira w'amaguru cyangwa umukunzi wa equipe FC Barcelona misosa afisa makengati Arojo ashobora gukora amahano nk'ayo yakoze kuri Newcastle nk'ayo yakoze kuri Inter de Milan ariko kandi urabona ko no ku munsi w'ejo nibaza ko uwarabye urukino n'ubundi ntiyovuga ngo Arojo yitwaye neza ku munsi w'ejo bivuze ko iyi defense yabo yakoze rijya kosa handi yitwaye neza kabisa je navuze ati iyi defense n'ubundi Barcelona ni nziza ifise attaque wanashaka ishobora kuba yotsinda ivyo bisinda ariko ni na equipe bigoye cyane kugira ubone ngo barangije urukino equipe itabonyemo nayo ico gisinda bivanye na defense bafise niyo reka turindire turabe Spotify Company bazokwitwara gute ariko reka mu nkundire tugaruke hano iwacu Primus League